umunyu mugaruye ubwenge kuko ndazi yuko kandi yabaye ntiyashotse gushikira directement warasubira garura ubwenge ibintu vya nyuma wibuka vyo bari ibi ibintu vya nyuma nibuka oya je gusa nisanze ndi ngaha Claude ari nyumviriza abasasi none bamuza ari he Claude ngoja kwa mumvirize rero mumvirize ufise kibazo ikihe ufise kibazo ikihe ingo Anita unushaka Claude babura bo bakunda bagafa canke bakagira ibindi bazana ngo baturubure nka wewe je n'ibintu ni bwa mbere ndabibonye kuva nakabaho vre mu myaka mfise n'ubwa mbere ndabibonye birashika Claude kuva tukiri abana nakubwiye ko dukundanye imyaka 10 kuva tukiri abana turi kumwe na Claude n'ubu nema iri kiraba ariko iri reality I can't believe that guys Oda arira nawe Anita ngoja kwanza mumvirize bas ejo niho nabonye ama commentaire y'abantu ndabashimiye. Yes, Anita tulongea kanambia kwamba mambo ya kuvaa kanzu, kufanya harusi na picha wala vingi vyote havijui. Je, hamujawahi kumsimulia toka azinguke? Yaani hapo tunaweza kuwa tumedanganya, hatujawahi kumwambia hata kusikana hiyo maswala. Kwa maana hata nilikuwa namwambia gisi ulikuwa, anakuambia yani anakuambia mimi sikukuwa hivyo. Wa Claude ngo tayabivuga ariko kandi inyuma ya Claude gufa hari ibintu byinshi byagiye birahinduka ku mukunzi wewe uno bari bakundanye. Kiaselo bakunzi ba Shali TV nizeye ko meze neza muri hose nanje Elma Love Mari mutade bukigoye ndameze neza ndashima Imana ariko kandi ndababwira neza ko mubibona ko nagiye kuraba Anita mu bitaro ko murabizi neza yuko yagize ikibazo ko mwabibonye bwa mbere ndetse ikibazo gikomeye cyane nyuma yo kubura Claude we yakunda kandi yishimira yifuza kuzoba papa w'abana biwe ndetse no gusazana nawe bacanye muri byinshi akamubura mu nyuma aza guturubura agira challenge nyinshi cyane yaciyemo uno munsi ari mu bitaro ariko kandi amagara asana ari karagenda amera neza kuko murabizi neza yuko uko yarameze kera sikumbura mubona no munsi twavuze teka tuanze tuyage nawe abiri cyangwa atatu tumenye byinshi cyane tutigeze tumenya kuri Anita ndetse no kuri Claude wiwe bakundanye igihe kitari gito katwanze tumuramutse kwanza umunsi ko no munsi arafise kutuvugisha araganira neza akatwishura meze neza Anita ubu ni sawa none ko abantu uvuge kwanza ko navaza ngerega byasubire meze neza umeze neza uno munsi Anita umuntu karamuraba ariko araganira nkuko unya ndetse n'umuntu yamubonye ariko ariruka mu ibarabara yambaye urushungi rwa mariage n'ifoto ya Claude umuwo mubwira gake je narambaye urushungi ntavyo bakubwira bakugwaje oya Ibirahe ushobora kuba nibaraguje ariko peut-être byinshi bazobikumenyesha sivyo bazobikumenyesha uko vyagenze but turakeneye kumenya benshi ku bantu twabonye biba tutazi ngene vyagenze histoire yose kugira ngo no munsi byose bishike ku rufu rwa Claude hari habayike urufu rwa Claude mbo benshi ndibaza ko atavyo bazi urufu rwa Claude yari muri douche njukuno babimbwiye maze kuronka mitende yari muri douche caranyerera charagwa atanguza agakomokomo basi mboje naje numva telefone Anita urihe ngira je ndi muhira ebana ubwo nye baca bambwira ko yitavye Imana ndavuga kubera iki bigenze gute mboje muri uwo mwanya naciye nshaka naje kuja kwiyahura kubera urwo rupfu ikindi nacho mboje mu nyuma nta bindi nakurikiye ariko benshi ndazi ko bashaka kumenya ukuntu Claude yapfuye Claude byagenze uko nyene yaranyereye ikindi nacho twe dukundanye imyaka 10 irenga 16 irenga turi kumwe na Claude hari yageze reko tugira ubugeni muri yo ndwi nyene cyaritaba Imana
inyuma yuko utakaza ubwenge ugashikirwa n'ibintu nk'ibiinya ibintu woba wibuka byahabaye inyuma y'urupfu nyuma yo kumenyeshwa ko yapfuye ndetse uwo mwanya ugatakaza ubwenge mu nyumugaruye ubwenge kuko ndazi yuko kandi yabaye ntiyashotse gushikira directement warasubira garura ubwenge ibintu vya nyuma wibuka vyo bari ibi ibintu vya nyuma nibuka oya je gusa nisanze ndi ngaha uyisanzure ngaha ikani ngumu ariko turashaka kumenya story yawe na Claude urukundo rwawe na Claude kwa rukundo rumeze gute mwabanye mu buzima bumeze gute muri imyaka yose gushikaho bigera ngaho ko si bose babura bo bakunda bagafa canke bakagira ibindi bazana ngo baturubure nkawe je n'ibintu ni bwa mbere ndabibonye kuva nakabaho vre mu myaka mfise no bwa mbere ndabibonye birashika Claude kuva tukiri abana nakubwiye ko dukundanye imyaka 10 kuva tukiri abana turi kumwe na Claude n'ubu ubu niho yaciye yitaba Imana urumva byace bigarukira aho byaje na Claude gusa ndamwibukira ko ibintu byinshi ko yarambwira ni ubuzima bwacu bigenda uko nanje nkabyishimira biba bigoye gutahura cyane iyo hageze yuko umuntu hapfa hasigaye indimo kugira ngo ugire ubugeni waramaze kwitegura gusezera ubukumi bwawe ngo murangiza ariko benshi barashaka kumenya ese Claude imyaka yose mwari mumaranye nta kibondo yari bwakuronke ko yobasize oya mwari mukiri abajene guys urukundo je nkunda kurubona mu masinema naho nyene ya telenovela pana yo ngahe wacu muri Afrika mu ya telenovela but reka twinjire neza mu idonido igirufu rwa Claude ukuntu yaguye n'ibindi byinshi bitandukanye mu muryango uno munsi baratubwiye neza yuko muri ryakawarimwo bashatse nk'abagutererana baraterana group usanzwe ukinyiramwo comedy baravuga ati nimwe mwabitumye genda twe muzotuzanira umuntu akomeye uno munsi bimeze gute Oyo musimeze neza kwanza mbaye ndashimira Karori mboje muhira bakinyirukana Karori yaciye antora canjana kwa nyina wiwe canjana kwa nyina wiwe aramfasha nyene Karori vraiment muhezagire ugenda keneye kumenya kwanza ingene rujya rushungi wagwambaye mu gihe wari wamaze guturubura muninde muntu agwaye rushungi azabona ko neza utameze neza mu bwo oya je na rushungi namba harushungi wambaye oya ndakwereka amafoto ingene wari umeze nyereka turara kuja minta kuonesha wala cyane ukanzu ndaza kukwereka iganiro kirabe neza igaje naraje twaranaganiriye uri kurarira by'imbere ya kamera bari bakikwambia tu Claude unari ariko no munsi wumvise Claude umbanye no bishayishe buni mitende abantu bose bagusengeye baca hirya no hino kugira ngo umererwe neza akajambo bababwira nakaye nokuri abantu bansengeye kwanza mbaye ndabashimira Imana ibahezagire ibongereza imigisha abatararonka ibibondo babironke abadafite akazi bakaronke ico mwifuza mu kironke Imana ibaje imbere ego ndabashimiye kandi cyane ejo niho nabonye ama commentaire y'abantu ndabashimiye kandi nashatse kuvuga abantu bakunda comedy ziwanje zibaryohera ubu ndibaza ko nzogaruka n'ibintu biryoshe nyene nuko Imana ngiye imbere nkabandanya uko nyene niyumva nkamererwa neza muzobona ibintu byiza Imana yo igiye kugufasha bizogenda neza ariko ibi byose byabaye kubera urukundo sivyo byabaye kubera urukundo ndibaza n'inkuru imwe igiye kuyandika mu mateka y'inkuru y'urukundo rwawe ariko rushaka kumva neza kuri Anita uno munsi yumvise urukundo yumva yo rusigura gute oya je ubu by'urukundo no igese yego ntidushaka ko ndakwaje ati wumvise no munsi wumvise urukundo ahubwo ati nsigura urukundo icarico kuri Anita ubu yarusigura gute ndibaza benshi example ngira barayibonye sinzi ko novuga je nta byinshi nsigura hari wajya babonye pratique il faut ko tumva theorie sasa les définitions nezo no munsi Anita yo urukundo nyaki Kisi bakunze ba Sheri TV ndi kumwe nati no munsi dutwenga turyohewe ariko kandi nubwo amagara ataramera neza ijana kwijana ariko sivyo gusa Karora ari ruhande yanje sinzi ko no mwegera ngo tuyage tumyagishe nawe twumenge nemeze ko ntigeza muterana gushika no munsi baracicaranye brother twoyaga gatoya inyuma y'igihe
cemperuka hajya nkasigaka imeze nabi turashaka kumenya ni byagenze gushika Anita musi abari ngahanya bavuga neza yuko yoba yarariye sumu. Ya kusikana masuala ya kuanzia ile siku mlipokuja kule nyumbani. Sawa, kwao na Claude. Kidogo Anita hali yake imekuwa inakuja vizuri tu, inakuja polepole. Sawa, japokuwa vimekuwa vinabadilika ghafla, lakini Anita ilikuwa inakuja kidogo. Washanifuata. Ndipo kidogo hali yake wakati imeenda inakuwa vizuri, hata kipindi amekuja nyumbani kwetu, wakati nimpeleka nyumbani kwetu. Anita hali yake imezidi tu kuwa inakuja polepole. Japokuwa si sana lakini imekuja. Kidogo namshukuru Mungu kwa maana amechukua hata hatua ya kuwa nenda nyumbani kwao kidogo. Washanifuata. Hiyo wakati kabla hajakunywa sumu? Amechukua anakuwa anakwenda hivyo. Mimi kama gisi ninavyokuambia sometimes hali yake inakuwa mbaya na nyingine inakuwa nzuri. Ndipo nimepigiwaga simu tu ghafla na nyumbani kwao mamake mdogo Aso. Mamake mdogo aliponipigia simu na kuniambia kuwa hali ya Anita si nzuri, njoo haraka iwezekanavyo. Ndipo nikutana Anita amejipatia sumu. Lakini wakati ule tuambia kwamba nyumbani kwao kuna matatizo, hawataki kuungana na nyinyi kwa msaada sababu ya Anita. Kipindi walimuona Anita anaanza kukaa fadhali kanaanza kuja, Anita amekuwa anakwenda nyumbani kwao. Washanifuata. Japokuwa mzazi angaliki na target fulani ambayo alikuwa tutizama sana sisi. Lakini hicho kimoja fulani tunamshukuru Mungu. Kwa maana alikuwa kidogo anakwenda hivyo, anarudi. Yes, Anita tuliongea akaniambia kwamba mambo ya kuvaa kanzu, kufanya harusi na picha wala ni vingi vyote havijui. Je, hamujawahi kumsimulia toka azinguke? Yaani hapo tunaweza kuwa tumedanganya, hatujawahi kumwambia hata kusikana hiyo masuala. Kwa maana hata nilikuwa namwambia gisi ulikuwa, anakuambia mimi sikukuwa hivyo. Ushanifuata. Yaani hapo mko mnadanganishia. Sasa naona sometime tukisema tuendelee tunamwambia sana hayo mambo, itamfanya labda kidogo arudi tena kwenye hali ambayo alikuwa nayo. Sasa mmemsimulia nini toka azinguke, kuuliza kwamba sasa niko hapa aje, imekuaje, kwa sababu sikumbuki kitu chochote nini na nini? Kusikana masuala hapa tumemwambia kuwa amekuja hapa ameletwa hapa iko vibaya sana, hali yake imekuwa si nzuri kutokana na sumu ambayo imekuwa amejipa. Kwa hiyo mnapangilaje? Kwa sababu ameniambia kwamba hivi anajiandaa vizuri kurudia kucheza tena comedy zake kama kawaida, lakini wewe unaniambia kwamba hatutamruhusu mwezi siku. Je, kwa hali ambayo mnamuona yako, mnaona kwamba ataweza kweli kuendelea kazi yake au mtamshimamisha kwanza kama viongozi wake? Kidogo kwa gisi niko naona hali yake, naona kuwa anaweza kufanya kazi hata kwa sasa. Atatoka lini? Kutoka hapa kwa mganga? Hata leo aliruhusiwa kutoka. Kwani tunasubiria tu kadogo tu, kwa maana pako baadhi ya watu ambao tunasubiria tutokee tu moja kwa moja. Ujumbe kwa watu wote ambao waliwaombea na kuendelea kuweka baraka zao ili mtoto akae sawa na arudi kwenye hali yake ya kawaida. So kidogo tu tuwashukuru sana kwa maana tunafuatilia comments za kwao. Na baada hapo tena vile tunashukuru sana kwa wale ambao wanijitolea pako baadhi ya SMS ambazo tulikuwa tunazipata kwenye simu zetu. Hicho ni kitu ambacho tunashukuru sana, na muda si mrefu ina imani kuwa mtamwona Anita tena kwenye kazi ya comedy. Kikubwa tu wazidi kukuja kwenye channel ambayo kazi za Anita zipo, Mweniro TV. Kwenye Mweniro TV nikizani kwa sasa hakuna kazi yake ambayo iko ila nyuma tu kama baada ya wiki ngapi hivyo mtaanza kuona kazi zake. Ataweza kuanza kucheza na kuweka kazi zake hadharani watu wazee. Kwa maana zipo kwa sasa zinatamba ni zeni bado alikuwa hajakuwa hivyo. Na hii hali ilikuwa bado haijatokea. Yes, bakunzi ba Shay TV murumva neze ngene ibintu vyagiye biragenda inyuma ya Anita kugwara ndetse akahura n'ibindi bintu. Sasa bro, leo kutokiana na vitu ambavyo vimeviona kwa Anita vimemtokea, wewe unaweza kusimulia nini watu ambao wapo kwenye mahusiano? Yaani aidha kusimulia nini mapenzi hasa? Unajua kidogo nikitizama hali ya mapenzi ya Anita pamoja na Claude, hata ingelikuwa mimi nadhani ingekuwa tu hivyo. Nishanipata kwa gisi tulivyokuwa tunawaona kwenye zoezi. Nina imani hata ingekuwa ni wewe yaani ingekuja tu hiyo hali. Japokuwa ingekuja kwenye style kama hiyo, lakini na imani ingekuja tu. Kwa maana walikuwa wanapendana sana. Ushaona. Ndio maana mimi nikipenda kusema kuwa ndio tunapenda kweli.
Lakini ndio maana Mungu ametunyima nafasi kubwa sana, labda kujua ndani yako, sawa, kujua kuwa huyo mtu ambaye napendana naye kwa sasa, je, nitafika naye hadi wapi? Kwa maana Anita angekuwepo anajua kama Claude atakuja kumtoka wakati hajafika kwenye malengo, na imani kuwa singependana hata na Claude. Labda ungekuwa umeshaachana. Lakini kwa kuwa Mungu ametunyima, pana baadhi ya vitu vingi ambavyo alitunyima, akatuambia kuwa ni kama mtihani kwetu. Ndio maana hivyo ningependa kusema tu tukamache tu hali yake hivyo kama tulivyoiona kabisa. Guys, bakunze ba Shy TV, ndibaza byinshi mwavyumvise. Uno musi ndibaza ntake nta bindi birebire numva no babwira kuko nenavuze reka mbanze ndashe gusa ndamurabe tuyage twumve ingene ameze, ariko murumva neza ko ameze neza. Imana ishimwe kandi nshimire kandi nabagi mu baye hafi mu bihe bitoroshe yarimo, kuko si bose bafise umutima. Hariho benshi bahura n'umuntu ari mu kibazo bakamwirengagiza. Ko nenda gushimire wowe wese wasenze ukagira icyo ukoze ciza kizima kuri Anita kugira ngo ubuzima bwe bugeneza, kuko iyo muganga akora atamani hari nta kintu nakimwe cyari kuhaba. Imana nico kintu cyambere gikuru. Brother, mimi nikushukuru sana. Asante.